yambu neza. Nizere ko umuntu niyasubira kuvuga ikibazo c'igitoro mutaza kurambirwa. Kubera yuko uno munsi tuzakugaruka kwishirahamwe SOPEBU ryashinzwe kugira ngo rize gutorera umuti w'ikibazo c'igitoro kimaze imyaka itari mikeya mu Burundi. Ku batavyibuka n'abatabizi, hari neza na neza itariki 20 Ruhuhuma umwaka wa 2024 niho ikigo SOPEBU cashingwa biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Bimwe mu vyatera kwizera yuko ikigo SOPEBU kije gutora neza na neza inyishu nuko hari akajagari kenshi ku mastation, ikindi nibiturire na mpinga yanje, kandi vyaroroha cane kuronka igitoro uciye ku ruhande ugatanga yabona, eka ndetse bakanakuzuriza n'ibindi. Hejuru y'ivyo ariko nuko n'indi myidogo yaribonekeje. Ati hari abaza gukumera igitoro ku mastation kugira ngo bace bagisubiza kuri marché noir, no kuvuga isoko ya magendo. Ariko si kuvuga ko atacakozwe, kuko inyuma yaho umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe yaciye avuga muri myandagaro 2022 ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro. Haciye hakurikira guhereza ishirahamwe Regidezo ububasha bwo kurangura igitoro. Ariko ntivyabandanyije, naho haciye havuka ikigo SOPEBU. Ngiyo SOPEBU iragiyeho, haca hakurikira ingingo zimwe. Iya mbere ni ugushiraho application mu matelefone, igitoro pass. Iya kabiri ni ukuronka igitoro hakoreshejwe application kandi ufise amaritiro wagenewe. Iya gatatu haciye hakurikira kunywera igitoro hakurikijwe imparati. Naho izo ngingo zose zafashwe haribonekeje ingorane. Harimwo application yagoye abantu gukoresha, vyaciye vyunyurwa n'umuvuduko wa internet mu Burundi usanzwe udashemeye. Ivyo byose bikaca bituma hibonekeza imirongo itari mike ku biro vya SOPEBU. Ivyo ingorane tubanze tugarukirize ngaho gatoya. Twibukanye ivyo ikigo SOPEBU kijeje gukora. Harimo kurangura igitoro, harimo kukidandaza, harimo kandi no gutegura ububiko bw'igitoro n'imiburi kizokoreshwa mu mezi 3 mu Burundi. Ivyo tubisanga mu ngingo ya kabiri y'itegeko rishiraho ikigo SOPEBU. Ariko naho nababwiye vya stock bigoye bikiriko, kuko nikiza ngo kiranyuruzwa. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu. Muri gihe mubona bijya biduga vyeza bihagarara mwibarabara. Bose bafise ama stock ubu. Kumwe bagira ama stock ya devise, ubu niko bafise ama stock y'igitoro. Jewe genda mu nkontororera. None ko station zose ziri regise. Nta station nimwe ironka igitoro idakoresheje application. Reka turabere igitoro cyasohotse ingene kingana. Ntituraheza ibiharuro mugana kubwira rapport préliminaire. Urashobora kumbwira manka de 19 millions de litres y'igitoro. Manka de 12 millions de litres ya essence. 19 millions de litres za mazutu. Mbwira ivyo bintu mwabisigurira. No kuvuga ki cyaciye mu magendo kiranka guca muri igitoro pass. Inyuma y'amajambo y'umukuru w'igihugu, mwibaza koko kw'ikigo SOPEBU gifise ubushobozi bukwiye bwo gutorera umuti burundu w'ikena ry'igitoro mu Burundi.